dukeneye kugira isandugu ingana gute y'amakritike n'agakapo kangana gute k'inyishu. Jewe rero mfise ako kagapo. Hari muvuga muri ijya vision muravuga ngo nous voulons lancer un chantier gigantesque qui transcende notre vie et nos capacités, un chantier qui requiert la participation de tous les citoyens responsables guidés par des leaders visionnaires patriotiques et déterminés. Yambaye ko nuko ati muriko murigisha mbega muhagarikira kwigisha muraja au-delà yo kwigisha mwari mutanguye kumishura. Yego cyane no kuvuga yuko ikintu cyose twebwe kuri twebwe gitangura mu nyigisho ni nk'umuntu wosanga uno munsi ikintu cyose ari karakora umusanga yicaye muri banki ari karakora nuko yabanje kwigishwa ugira ngo woja kubikora ahantu hose umuntu usanga twe twibaza yuko kwigishwa na cyane kwiyumvira n'abagira babagira ubugena ari babiri babanza kuja kwigishwa nkese ushaka kurongora igihugu gutuma kigenda neza inyigisho nizo zije imbere. Ivyo rero twakoze nk'ivyo byo guhera kuri Cradi tukaja kuri Mouvement Orange tukaja kuri FPI uno musi kuba twariteguye ngo tuje mu matora. Ivyo byose nivyo kuvuga rero yuko tugomba kuransa un chantier gigantesque. Nico nasiguye ntidushaka ko amatora hagarara ku bantu naka kubera amatora yejo. Umugambi wa politike sakantu tubega ngo habaye umuyaga ngo ambara umupira. Umugambi wa politike turiko turiyumvira uja kure mu myaka 100 ndiko ndifuza ko abana bazoba ngaha mu 2060 batazobona ivyo twabonye. Ivyo rero nivyo bagushingira ku muntu witwa Francis canke abagenzi turi kumwe batandukanye mumaze kubona oya bishingira kwa abantu babitahura. Mu bintu nkunze gukora cyane nguma mbonana n'abantu bakiri bato basinya 20 jewe nk'ibisinya 20 nta muntu w'imyaka 50 twashobora kuganira abantu muri imyaka heze. Okay, mbonye hari ikintu wavuga iki kintu cyo kwigisha numva ari kiza cyane na cyane kwigisha ugwaruka ukabigisha urukundo kuko kenshi na kenshi usanga abantu baguma bigishwa ibintu by'amacakubiri, ibintu by'intambara, ibintu by'ubuhizi, ibintu by'ubusuma, ibintu byo kunyanganya abandi, ariko umuntu ariko yigisha ibintu by'amaroje ku ruhande rw'uwanje nubwo atuja ku butegetsi genda mufata cyo kimene nk'umupasiteri mwiza ni nk'umupatiri mwiza naho ntababa bariko babaharanira ubutegetsi ariko akigisha abantu mukundane mwumvikane hari ingorane muraba ukuntu muzikemura tangwano zibaye atanga umuteranye je numva umuntu ariko yigisha ico kintu kandi akabitavuga ati jewe sinde ko ndihuta gufata ubutegetsi ico cyo kindagishinga. Wumvise yuko anavuga ko bizofata imvyaro ama generation umva bavuga ati bishobora gufata imyaka 50-60 no kuvuga wakuje imyaka 50 avuga ati naba babo hasi turiko turafasha turiko turegera. Nubwo twavuze ko ari idealist je numva sinzi hano muri Bibiliya bavuga ngo nubwo ngo umuntu umwe gusa ngo ashoboye kurokoka ngo abamarayika mu ijuru bagira umunsi mukuru ikintu nk'ico numva ashoboye no gufata abantu babiri bobaye abasanze ceke canke abasande fete canke abandi bakozi b'ikibi canke imbonera kure y'injyamunyu akabahindura akabagira abantu bazima bumvikana ababanyi babo. Ari nk'umupolisi yagiye muri ivyo atashe akavuga ati je nk'umupolisi nambaye uniforme kinje injeje gucungera umutekano w'abarundi bose atavuyemo. Jewe numva uwo muntu uwo mufata mu mugongo atari ukuvuga ngo tugiye kugifata ari kuvuga uti ariko ahindura imitima y'abarundi kuko uko biri kose uburundi ntibuzokizwa n'umuntu avuye mu ijuru buzokizwa canke avuye muri maki canke avuye ahandi hantu buzokizwa n'abarundi nyene benshi ko ari benshi donc cyo kwa nye majorité bumva ibintu ko bigomba kugenda mu mahoro no mu mutekano. Nivyo bifashije ibihugu byo mu Burayi nuko habarimo nk'abantu 4-5 abo bita extreme donc canke nk'iyo uvuze ngo far right canke far left ou extreme droite extreme gauche donc bari kuri novuga b'intagondwa muga kwera abari bakeyi abenshi baba bari hagati na hagati avuga ati tukeneye amahoro. Abo bantu usanga ubwa mbere na mbere hageze gutoromba ntibaronka amajwi akomeye hageze gufata ingingo mu bisata bitandukanye si bo baba bari hejuru kubyo usanga
baherera kwidodomba gusa canke no kurakara ku ma internet ashaka gukora ikibi no musi canke hari hagiye umva abantu barashwe mugabo ntabwo bafise ububasha bwo guhindura uko igihugu direction igihugu kiza kujamo. Rero ndumva kwigisha abarundi ku buryo bagera ku rugero aho abarundi benshi bumva yuko igihugu kizokira ari uko atari umutwara akomeye bafise ariko bo nyene bazi ico bashaka gukora nico tuzakora buri munsi. Niba ari gusukura igisagara bakamenya ati jewe ndi umuhwi no kurondera ahantu nta iki kintu aho kujugunya mwibara aho mbonye. Je numva ko kwigisha abarundi kuri jewe ni ikintu ciza cane vya politike bihavuye. Nico nuvuga ko nafashe muri vyose yavuze nanse kumuciramo kandi kubera ariko avuga imigambi yiwe ntayo ndimo, ariko je kuri jewe hejuru angro ndavyumvije en principe nibaza ko ari umugambi mwiza cyane. Umuntu amutelefone y'umunyapolitiki akubwira ngo nta mwanya mfise ngo bajene ngo barondera iki, abarondera gusa amatora hageze kugira abahinzoga babwire ngo genda mukora utu. Nanje umwanya wanje wose ndawuhereza abo bantu ingo tuganire tukarishanye. Ubwenge bw'umunyapolitiki bukura mu bibazo yishura abakiri bato, ingene bamubaza agashobora kubishura nugukarishanya kugira ngo rivyo tubitahure niki. Sinshobora kuvuga ndavye muri mwe twami tuvuga ibaze nka bimwe mwavuga mbega vyoshikejo nkanyerera ngasitara kubigikwerera bijya vyashikiye abandi, ibi bintu tuvyoca bihagarara. Nico gituma nshaka ko dutahura ntibizokora umuntu umwe bita umuridere bitangwa iki, bikenewe yuko hagize ibara bidahagarara. Nkunze kuvuga imbuto muri politike, twe muri FPD dushaka gukora imbuto zituma ziguye mu ivu uko biba bidahagarara. Abantu rero muri politike tudashoboye kurema imbuto, ico naco ni ciza cyane, ico ni ciza cyane kuko ahantu henshi ibihugu vyinshi n'uburundi nabushizemo. Mfate nk'akarorero sinari mu Burundi ntibindaba cyane mugabo mu 2015 haravuze cyane ko nkuru nziza atatu zo kwitoza. Ubajije abo muri CNDD-FDD bakubwira ngo niwe bari bafise nta vyari bigoye kuronka uwundi muntu. Birashoboka kuko je sinari mu gihugu CNDD-FDD ntabwo nagiyemo cyane. Mugaca wibaza none ko umuntu umwe bishika agapfa ari we wenyene ashoboye gutwara igihugu apfuye bice bigenda gute? Donc bisabwa yuko umupolitike umugambi wa politike uza kuba ufise abakandida 10-20 biteguye gutwara ejo, kuko ikindi niba udashobora gutwara igihugu rega burya n'intara kumbure ntivyoroshe kubitwara. Vyasaba ko uba ufise abakandida barenga bafise ububasha bwo gutwara igihe cyose. Hakaba n'abandi batoyi abajene ugwaruka apana abantu ko generation ziganze gerekerana nabo nyene bariko bahabwa formation training inyigisho canke ubundi bumenyi ku buryo nabo nyene ejo canke ejo bundi biteguye gutwara. No usanga hari bamwe bitango dinosaurs abantu bamwe ba Mugabe barinda bapfira ku butegetsi agasinziriraho ba Arap Moi, abajene bakavuga ati duhe natwe dutware tutware mugabo bakavuga ngo nibo bonyene bagishoboye abandi ntavyo bashoboye. Rero kwigisha no gwaruka nago bakamenya ingene igihugu kigomba kutunganywa navyo numva ari umugambi mwiza cyane. Komera bwana Francis. Tugashaka yuko ngo habe umushefu ngo abantu bose bubaha bunamira ngo yinjire byose bica bihagarara iki byose ntibikunda, ngo adahari byose bica ntibikunda. Shaka kwigisha yuko politiki sumunsi ikibazo cy'umuntu umwe ni ikibazo cy'isinzi ry'abantu hamwe n'ubudahari bose babigira kwa kundi nyene. Kandi nibutse ko nakoze video mugabo migana nayikoze mu Gifaransa no mu Congereza, ndafise amashene ngankora mu Gifaransa mu Congereza, aho navuze yuko dufise ikibazo muri Afrika cy'umuntu umuntu bita homme fort mu Gifaransa, l'homme fort, strong man mu Congereza. Ugasanga ubajije ati mbwira ahantu igihugu kimeze neza avuga ngo Museveni. Museveni n'umuntu ntabwo ari Uganda. Kagame n'umuntu ahavuye bizogenda gute?
Traore ubu hagezwe Traore muri Burkina Faso, ujya mu jeune ujya musirikare ujya mu jeune umusirikare, ariko nawe nyene niba atafise system zikora institutions ziri functional, vyumvikana yuko igihugu kitariko gitera imbere. kubera iki? Ejo azohava ku mpamvu canke yindi, kenshi na kenshi kwanza ahava kubera izo institutions zitahari zikora, igisirikare kidakora neza, akaba cyo kimukora nk'akarorero canke ibindi bintu. Mu gihe rero havuye abantu bose aribo bumviriza, haca hasigara icyo bita vacuum, vide, havuye mu butavuye. Ntuzeye muri Tanzania hari umugabo wita Magufuli, yari numva ngo ari kurwanya ibiturire n'ibiki, yari gukora neza mugabo ye wenyine, nta institution zari zihari. Ahavuye ubu numvise ko Tanzania yabaye nk'ikintu cy'igihugu kitoroshe. Donc kwigisha abantu hagati icyo gihe, abo bantu nibo baca bagira izo institution. Uwo muntu aragenda akavamo umupatiri, akamenya ko azorongora paruwasi neza, uwundi akavamo diregiteri w'ishuri, akamenya ko azorongora ishuri neza, uwundi akaba umushikiranganji, akaba umukuru wa sosimo cyangwa iyindi sosiyete, akamenya ukuntu itwagwa neza. Icyo gihe uca usanga umucamanza akamenya ko atunganiza abantu, uca usanga buhoro buhoro waronse sosiyete yubatswe neza, ifise systeme zihagije, ku buryo ujya mu ntagaze hejuru atariwe igihugu gihagaze ko, ahavuye ku mpamvu canke ubuzima bubandanya. Nico nashaka kuvuga kuri iki. Ifuza yuko ikibo coba cose abazoba twaraganiriye babibandanya nk'uko umengo nta cabaye. Kumwe mpora mvuga ibara kwisi suko umuntu apfa, ibara nuko umuntu adasiga imbuto ngo zibandanye, twese tuzopfa. Abajanywe nuko akarago canka bagiwe nabo, kibabaje nuko atabutungane ngo barenganure. Nayo ubundi coba kibaye ibara ni gihe tutosiga imbuto. Je ndafise agahinda kubona kwa Gasore yaragiye atambuto yasigaye. Ndafise agahinda. Francis, mumaze igihe mwigisha, mwavuze ko muri murigisha, murakomunika vision, muraganira n'abajeune, murakora ibiganiro tous les samedis, tous les weekends n'ibindi. Uno munsi après imyaka ingahe muri murigisha, feedback imeze gute? Resultat bababwira iki? Abo ibyo mwigisha birumva, abarundi barabitahura, abari mu bisagara no mu mitumba? Jewe nibaza yuko kimwe mwavuga n'ivyo mu Burundi hariho ubwoba. Mugabo nk'akarorero nka jewe notanga bumwe mu buhamya, nimba no byita ubuhamya, sinzi ko ari Kirundi, murambabarira, témoignage. Uno munsi je Francis na karorero nabo tugendana, aho baciye ndumva yuko umuntu wese ntaravye umugambwe ashobora kumbwira ati hagarika Francis tumuramutse, hamagara bajya abantu bari kumwe muri mu Orange canke bari muri FPI kuko bayaga vyiza. Ico rero ndumva yuko bifisaho biriko biragera. Ndamaze kubona abantu bari no mu mugambo uri ku butegetsi babimbwira, bavuga bati nukuri turakubaha ivyo ukora n'ivyo. Iyo ni impact. Yindi impact nayo materiel ni ingene twebwe umugambo wacu wari umaze umwaka. Ndavye ingene ahenshi bikunda kuba, urambabarira ntawe ntunze urutoki, namye ndavyumva ngo amaliste y'imigambo bamwe mu kuyakora bavuga ngo bayakora binyegeje kugira ngo abantu bibaze kubahambarira, ngo babikoze ngo batabona. Twebwe twarabibwiye abantu mu mwanya bari baduhaye mutonya, abantu bose bakifuza kuza kwitoza ku maliste yacu benshi. Hanyuma turabatuma ko tutini muje hamwe bava muri Butanyerera, mwiyumvira ingene mugira liste, muraba bumushira imbere nabo mushira inyuma, mubitegure. Nkabona ko babigize neza. Je Francis ntara bakuru umugambwe badahari, nkumva yuko abantu bavyifuza kubibamo. Rero nk'umugambwe umaze umwaka gushobora kugira amaliste yose yo mu gihugu y'abashinga amateka, mbere y'amakomite tukaba twari twayagize, naho amwe atashoboye kwakirwa ngo bishike kuri jewe, nuko vyakiriwe. Ngaca mbona ko abantu benshi bavyakiriye ari abantu bakiri bato, nuko iyo impact yabaye. Ivyo rero ndanabishima, nibihe nk'ibi muduha vyo kuganira bituma abantu badutahura, kuko nka jewe mvugishije ukuri, iyo ataba amaradio kuva mu 2004, iyo ataba ibinyamakuru, iyo ataba amarezo sosio, jewe nta numwe abazi ivyo niyumvira. Nico gituma mvuga nti ndafise umubabaro iyo ndadaye abaho hariho amarezo sosio, iyo gwa Gasore abaho hariho internet, ntituba twarabaye mu byo twabayemo. Icavuze n'ikintu gikomeye cyane, usibye ko
abari Burundi bamba bareze imperutse Burundi cyane nibaza ko abarundi bafite ico novuga access canke access kuri ubu buhinga bwa none atari kuvuga ngo internet yahari mugaboneza ko nk'ubu nk'iyi video ndiko ndaraba ifise amasaha 5 n'iminota 43 n'imisegonda 48 amasaha 5 nibaza ko ari menshi cyane uri nko kuri YouTube za X zozo nibaza ko abantu benshi batanazijamo naje ndayikoresha gake rero kugira ngo umvirize umuntu kuri YouTube amasaha 5 n'iminota hejuru nibaza ko vyo bigusavye amafaranga menshi cyane ku buryo nibaza yuko kandi ubutumwa bw'umuntu nk'uyu Francis budashikira abantu hariya mu mitumba cyane cyane nk'uko ujya wundi umuntu yavuze usanga ari ikintu cyatanguriye mu muji hanyuma bajya n'ibintu ariko aravuga bikagora gusigurira abantu uko abantu baba bamenyereye ibi basanzwe babona bavuye muri Prona batambira bagaza batambira buyoya bagaruka gutambira ndadaye mu nyuma batambira basigaye ku buryo umubwiye ko uri kuramubwira igihugu kimeze nk'Ububirigi canke Australia canke Canada yumva umenga uri kuvuga ibintu vy'indoto canke ibintu dusoma muri Bibiliya bavuga kumenga ni ibintu vy'ibitangaza nibaza ko ubutumwa bwa Francis butacengetera cyane mu banyagihugu simbizi sinabari mu wundi mu mpenyuza ariko observation nkoraje uko ndabibona umenga nibaza ko budashika cyane ariko vyari kuba vyiza yabwo bashikiriye ko nabo nyene barakeneye kumva ubutumwa bwiza kuko abantu bajanye ibishobisho ngo independence ndibuka kwa gasore ari karabwira abantu sindavyibuka mba naravyumvise siho nari ngo uzoshira isoni yabwira abadasigana ngo uzoshira isoni ngo azohanwa bishemeye ibaze nk'uwo muntu yaba yarafise amarezo sosiyo yabivugamo abantu bakamutahura none yagiye bataramwumva n'utuntu nk'utwo rero ngira nti ko jiwe nagiriye ubaka inkora nka internet ntegerezwa kuyiprofita ibi biganiro nkabiprofita kugira ngo nigishe neza ntahengeshanye kwigisha rero ntibizohera kuko byo nta manda bifata nzobikora gushika umunsi wa nyuma nzoba ntagihema kwigisha neza kugira ngo abantu bayumve nzobikora akabazo kanyuma Francis sinzwe mukibuka kamwe kavuga ati FPI n'abajama b'abajene b'abanyamuji baguma bavuga n'amavision atazoshika abo mu bishurike abantu biyumvira gutyo ubwa mbere nashaka ndabivuge nivyo je ndi umunyamuji navukiye mu gisagara ca Bujumbura harahize imyaka 53 mugabo abo bantu babivuga hari ico batarabona uwo bivuga uramubwira ze duhure hari abatama babiruguru uno munsi batarashika Bujumbura banyumvise ku radio iminota 2 canke iminota 3 hari abantu banyumvise rimwe gusa canke bamaze kuja muri formation zacu bumva ko kirese yuko ni kirundi tukiyaga neza n'ivyiyumviro byacu ko tutari akagwi k'abantu b'abarosi uvyiyumvira nawe no kwifuza ko abandanya vyiyumvira kirimwe na rimwe umuntu nk'uwo yoguma asinziriye hama natwe tukabandanya nibaza ko ndabitahuka kandi iciza kugira ugitahure kibazo inyishu n'umwanya umuntu w'umurimyi ashize imbuto ziwe mu kuzimu uhaciye ugira ngo ni kijuju ngo yashize imbuto mu kuzimu uhaciye mu ndwi ikurikira ubona bifise imigondoro nibaza ko ariko ntahura je ibyo turiko turakora kuba rero twavukiye mu gisagara kuba dushobora kuba tuvuga ibifaransa canke ibiswahili ntibituma tutaba abarundi kandi biteka bafise ico boshikana kw'abantu sinibaza ko umuntu yavukiye ahandi muri iki gihugu afise ivyo arusha abandi kubera aho yavukiye igituma tugira ico turusha abandi n'ubuntu buri mu mitima yacu n'ingeso nziza twigishanya kuva kuziko gushika tuduge nta kivuga rero yuko abafyinyi baba mu bisagara eka hariho n'abavukiye ahantu hari ishinge baba bafyinyi turiko turabibona turavye ingene igihugu cacu catwawe turabona ko hariho benshi bavukiye hari umuyonga ahari ishinge ahari inyovu mugabo barabafyinyi gurusha mbere bari n'abazuvi kurusha abanyamuji birumvikana cyane ikindi babaroprosha Francis bamwe bagira ico babagiriza niko no vuga sinzi ko kwagiriza cyane kuroprosha nuko umenga muri déconnecté de la réalité hari umwe ngameje gusoma reka randika ati ni gute woba uriko urashaka ineza y'abarundi ntihagire na kimwe uvuga ku bijanye n'ibibazo bihanze igihugu entre autres ibibazo vy'amapenurie crise de y'ibitoro n'ibindi ati mbega Francis ntari mwe bamwe n'abafite amastoke menshi mu nzu yarunzarunze
bo imbere ko yishuriko numvise umengana nihenze ndumva ko afise abantu ruguru neza ko afise ikintu kimwe kiri à son avantage to his advantage nubwo yavukiye mu muji avuga ikirundi nk'icya ruguru ego arazi ibintu vya ruguru urumva ko ari kuvuga ibintu vy'ishinge n'imiyonga arabizi nibaza ko ari kubera yize ruguru ibuta ni ruguru ikindi aho guca kwe gukora ego nivyo ni vyiza kuza kuri aya ma X ariko kenshi na kenshi je nibaza ko aya ma X usanga ari nk'abantu nka twebwe turi hanze bita diaspora turafise ijwi tukavuga mugabo kenshi na kenshi usanga mu matora tutarimwo urumva canke abandi batanafise n'umugambi kuzosubira i Burundi usanga bitafasha cyane birafasha mugabo sico kimwe nk'umuntu ari mu Burundi rero numva yokoresha amaradiyo cyo nuvuga traditional media traditional radios sinzi ko zikiri mu Burundi mugabo ndaza kwisangana nk'akarokera mu Burundi RTNB ashoboye kuronka umwanya nibaza ko amategeko y'amatora mu bihugu vyinshi asaba ko amaradiyo y'igihugu aha umwanya ungana in theory basaba ko in theory amaradiyo y'igihugu aha umwanya ungana abakandida akasaba umwanya uhagije kuri zo za RTNB aziri kwishura ibibazo neza nta numva ico atogira ku kibazo cyose bo mutera yo cishura kandi harimo abantu benshi ruguru je na kuri ruguru harimo abantu benshi amusanzwe bafite ibi vyiyumviro hari abantu benshi bakunda kwimvira ngo abanyagihugu ngo abapeyiza ngo nabo kuvyina gusa harimo abantu hari ruguru bafite ivyiyumviro kandi abo bantu usanga ari abantu bumvirizwa nenda bajya usanga bavuyemo abakuru b'imitumba gahoro uko uwigisha bamwe bakuze ivyo ubwa barabibonye abantu bahari mu 2022 bakaho mu 2023 bakabaho imyaka yakurikiye bamaze kuronka ico novuga experience canke ubunararibonye bushobora gutuma ugiye kumwigisha bidasaba ko umubwira ibintu vyinshi acabana ati ivyo harakwiye kwera ikintu cyo hinduka uko twari tubikora bana ko bitariko bitanga umwimbo ico niyo mpanurano muha ko akoresha traditional media donc radio za kera zo abantu benshi baba ariko barumviriza kandi zidasaba internet n'ama unite n'ibindi bo amasani menshi nahagurutse nani cyamasaha menshi cyane ndumva no bandanya nshaka kubandanya kugeza aba bamenyesha makuru aba bariko bane mikiganiro baheje kumubaza nibaza cyatangura kwishura ibibazo by'abandi bantu kumbore ico gihe no nshobora gukata hanyuma iyindi party nzoyikore ejo canke ariko mu yindi video uko biri kose let's go mukivuga kuri urakoze neza wavuze neza ko urumbaranje uranasoma maze kuvuga yuko ibintu by'ibibazo by'igihugu iyo jewe ndavye nko kuva muri dakaje de reflexion ngene tubivuga ntitubivuga nibishobisho politike ntiba politike y'ukuri kuko no munsi nk'akarori gitoro caheze gishobora no gutora inyishu ku kanya gatonyi kubera ubuntu bw'abantu buhindutse ngo kuri jewe gice kiba politike nza kuvugira hejuru namye ndanerekana neza nti tuvugane mu kuri tuvuze neza je hari abantu nubashe muri iki gihugu kubera umwanya nabumvise bari ngaha na rimwe ndabumviriza mwiyumvire ibintu vyavuzwe muri iki gihugu kuva twe tutaratanga tukiri hanze ibintu vyavuzwe n'amaradiyo privé nibuka isanganyiro kivuka RP kivuka amaradiyo yari ngahabonesha yarariho ibintu vyavuzwe n'abantu ico no kwita les icônes mu bintu vyerekeye agateka ka muntu yaba Mbonimpa yaba urongoye Fokode yaba urongoye Oricom yaba urongoye Parseme murazi ibintu byose bavuze muri iki gihugu mwibuka abasendikaliste nibuka bavuze ibintu bitangaje kuva Frode bigitwara abantu bose bavuga bati Frode bonepora niziveho iyo nibaveho haje abandi muribuka ingene abantu bose ivyiza byavuzwe ibintu byose byavuzwe vyakogwa bibi bikwiye gukosorwa kuvyukuri je Francis ico no kongera ko nka FPI ku bibi bikogwa mu Burundi ni ikihe nico gituma aho kuza kudenonsa ibiriko biraba jewe ndema inyishu nama ndiko ndumviriza ibivugwa n'abantu bose bariko baravuga nk'akarorero iyo Parsema ariko aravuga ingorane zija mu butunzi jewe ncanja nk'umunyapolitike kurema inyishu mugiye gusoma rero ibitabo byanje muzobonamwo cane inyishu gusumba kudenonsa ngo bariko barabikora igihe maze kwerekana yuko ikibazo nyamukuru kiva mu mutima w'abarongozi sinshobora kuguma ariho mpagaze ngo ndiko ndavuga ngo abarongozi bameze uko ntaco binyungurana kimwe nivyo navuze kare
jewe Francis nk'umurundi sindigera mfata tribune ngo nubahuke ngo mvuge ngo intwaro ya Republika ya mbere ngo yari imeze ikunga ya kabiri ya gatatu ngo mfata abantu kivunga ngo mvuga ngo ndiko ndatuka mu byo bakora. Siko kazi kiwanje ubu. Akazi kiwanje nshaka ko umwana afise imyaka uno munsi 15 aja kuri Facebook bishitse akabona ivyo nandika agira ati nubwa mbere mbonye umunyapolitike adatukanye atanegura afise inyishu ahubwo ngici cabuze. Dukeneye kugira isandugu ingana gute y'amakritike n'agakapo kangana gute k'inyishu. Jewe rero mfise ako kagapo. Amakritike aruzuye muri iki gihugu. Biriko biraba kandi ibiriko biraba no munsi sico gituma igituma biba kiri kure. Nivyo nshaka ko abantu bamvumva. Ntitubuze igitoro. Sabwe? Abakritika bariko barira busema. Oya bakora akazi kabo, nanje mfise akazi kanje kurema inyishu. Kandi iyo bariko barakritika ndabumviriza. Yego jewe ndema inyishu nico gitumana nakubwiye ntikijya gitabo igihe ndabisohora ubwa mbere nabihaye abanyamakuru nabihaye n'abari mu butegetsi ntisoma ibirimwo mu bikori. Ivyo bitoro ntimuzobibura igihe mworeka ibintu bigakoguku. Amazi ntazobura ibintu nitwabikora uku. Je nzana inyishu. Je mu FPI nivyo tugira muri formation. Nivyo navuze nti amanama y'abandi mu migambwe babwira abantu ngo hinjira ngo uwo baza afise ikarata nanje mvuga nti ni mwinjire mwese ngo mwumvirize kuko tuvuga inyishu. Twebwe ntidufise umwanya wo kuguma dukritika. Ibaze nka Joe Reynolds ndakuze ndashaje mu myaka 53. Urazi imyaka mbayeho numva critique. Nkeneye nanje kuba mvuga inyishu. Tikete nanditse muri 2011 uragibuka? Hari huzuyemwe inyishu. Iyo abantu bazikora ntituba turi muri ibi. Rero singisubira inyuma kuko abampari critique baruzuye. Hariho abantu ndabaravye kuri Facebook nkaraba mu marezo sociaux cambona ibigezweho. Bituma rero ugiye gusoma ivyo nandika umwanya wose ugumubona inyishu gusa. Mvuga ingene ibintu bikosorwa, ingene abantu bomera kugira ivyo ntibibe. Niko kazi kiwanje. Bandi nibagume ku kazi kabo nanje nkora kiwanje. Okay.